Ego cha, nico gituma nashinze ikinyamakuru Agaseke BTV ijigi intware mu iterambere, ndanashinga ni radio mu Ruyigi yitwa Agaseke FM ijigi intware mu iterambere. Kubera iki? Nafashe ko abo bantu bateye imbere. Boza kuzashinga intahe muri vyagenze. Vyotuma abantu benshi icambere ntibocika intege. Kuko ndiko navuga bino jewe ntihabuze aba jeune barenga ibihumbi n'ibihumbi. Ibi nabayemwo bariko babibamwe no munsi nabo. Mwenye ko aranyumviriza. Bamaze kuvyumva bacamva bwa bundi nanakavyagenze uko birakunda nanje kambandanya kandi tinege byo kunda biratuma dabo bitera intege uri kwa hano ivyago uko nta numwe atera imbere atarwa n'ivyo vyago nagize guhenda nta numwe bireka bishobora kuba vyotandukana gusa bivanye n'ivyo kurakora mugabo mwese ahura n'ibintu bimutera ubwoba birateye ubwoba no kwisa kubesha vy'ubudandaza ntimwumve tuvyirukamwo birateye ubwoba mugabo kandi niyo nzira nziza ushobora gutera imbere mu mwanya muto